Bwana Yesu asifiwe. Shengero ry'Imana, Bwana Yesu asifiwe. Reka dusabe Imana, dusabe ishengero ryose muri ngaha kubihejeje kuba ku butabazi Imana itanze, tugikomera amashi. Na Yesu na mpwemu yera, amen. Turashimira Imana yo mwijuru yo yemeye kubana natwe mu ndwi yose tumaze. Benshi muri iyi ndwi ntitwagiye tubonana, abandi twagiye duhurira ku matelefoni. Rero ni Imana yahabaye kuko ku bwacu ntabwo twokwishoboza habanamba. Ni kubw'urukundo rwayo rero idukunda, niko rutuma idukoranya, idukuye mu nzu zitandukanye, mu mabarabara atandukanye, mu miryango itandukanye. Benshi bafise akazi, abandi nta kazi bafise. Nuko iyo mvuze ngo benshi bafise akazi, harabibaza ngo ni kajya kazi ko guhembwa. Hari umuntu akora akazi ko kudahembwa ariko agakora akaruha. Siko bimeze ga yemwe? Kandi atamushahara ariko arinjiza, ariko agakora ibikorwa no kuruha akaruha. Rero muri ibyo byose ku Imana yaduteye agateka ikatwemerera kuri uyu munsi kuduga ku musozi wawe wera, tukahashika turi amahoro. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Amen. Tugiye gusangira amajambo y'Imana atari make. Nsabe buri muntu wese nkuko nkunze kubivuga, yibangikanye ikaramu n'urupapuro, yimure biwe mu byo tugiye kwiga. Kuko ku munsi w'Imana w'indwi kurikira tuzobibaza tumenye ni bande bakurikana ijambo ry'Imana. Tuzobaza tumenye ni bande baba bari ngaha by'ukuri, ni bande tuba turi kumwe, ni bande baba bazanye ubwenge bwabo, amaso yabo, imitima yabo n'umubiri wabo wose mu gihe cy'ijambo ry'Imana, koko bikaba biri connected n'ijambo ry'Imana. Tuzobikurikirana. Ngira ngo muramaze kubona ko mutama wanje hano arabishoboye. Siko gayemwe? Arabishoboye. Rero kugira ngo ntimuze mu maramare cyangwa mu buranirwe, buri muntu wese agerageze kwandika ijambo ry'Imana tugiye kwigira hano kuri uyu munsi, kugira ngo nimubazwa haze haboneke abarenze 5, abarenze 10 bishura ati ku munsi w'Imana twize ibi nibi. Reka ntabarambiye dutangure n'icigwa cy'uyu munsi. Icigwa cy'uyu munsi turarabira hamwe amajambo y'Imana afise umutwe uvuga ngo kubera iki abasenga Imana bama mu ntambara n'amageragezwa. Turifuza kumenya ni kubera iki umuntu yitwa ko yirirwa imbere y'Imana, umuntu yitwa ko ari umuririmbyi, umuntu yitwa ko ari uwo mwishengero, umuntu yitwa ko ataja mu kabare, umuntu yitwa ko atasambana, keretse asambana yinyegeje muga twe tumubona mu rusengero, umuntu yitwa ko atiba, keretse amena inzu tutabona twebwe tumubona mu rusengero. Ijambo ry'Imana turi buhagarare kuri uyu munsi rivuga ngo kubera iki abantu basenga Imana bama mu ntambara n'amageragezwa. Turaza gusoma imirongo itari mike, dusabe buri muntu wese abe hano. Rero hari gihe abantu twese uko turi twibaza tuti nimba koko ndi umukristo, niba koko ndi wa Yesu, kuki nkomeza kugeragezwa, kuki nkomeza gutukwa, kubera iki nkomeza kwankwa, canke kubera iki nkomeza gusuzugurwa n'abantu, kubera iki kandi nitwa ko ubwa mbere ibyo nahora nkora byose nabihagaritse nkaba ndi umukristo. Kubera iki n'ijambo ry'Imana Imana yururukije igaca mu ndogoba zayo, kubera iki Imana imbwira ko atacimbona ko kibi, mugabo kubera iki nama n'amageragezwa. Turaza kuraba bimwe mu by'ijambo ry'Imana ribivugako. Yesu Kristo niwe yivugiye ngo none ko bagirira bacyo igiti kibisi, none icumye kizogirirwa gite? Niko Yesu yavuze. Ivyo yabivuze igihe yari ku musaraba, igihe abagore bariko baramuborogera bamuririra,
arababwira ati bagore b'i Yerusalemu ntimundirire, ariko mwiririre n'abana banyu, mwiririre n'abana banyu. Niho yavuze ngo none niba ibi biriko bigirirwa igiti kibisi kitumye, mbega kuvyumye byo bimeze gute? Niba ibi biriko bigirirwa umwana w'Imana yavuye mu ijuru atagasembwa afise, ku banyabyaha babandi Bibiliya yitwa ko ari abantu batagonda izosi, hoho bizogenda gute? Icyo tubamenya rero nuko abantu benshi twibagira canke tukigira abantu batabimenya ko intambara n'amageragezwa ari gice cyo kugendana n'Imana. Intambara n'amageragezwa ku mukristo ni kimwe mu bice bigize umuntu agendana n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Rero tugomba turabe ni kubera iki, ni izihe mpamvu zituma abasenga Imana bama mu ntambara n'amageragezwa. Icambere tugomba turabire hamwe kiravuga ngo nukugira ngo ukwemera kwabo gupimwe. Abantu igituma mwama mu mageragezwa kandi musenga nukugira ngo ukwemera kwanyu gupimwe. Iyo ni nimero ya mbere. Dusomye muri Petero wa mbere igice ca mbere, dusoma umurongo wa 6 n'uw'indwi, turasoma twihuta. Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa 6 n'uw'indwi. Niho hari amajambo y'Imana avuga ngo ibyo murabinezererwa cyane naho ubu ari gihe gito mubabazwa nibibagerageza byinshi, kuko bitobora kuza kugira ngo kuramura kukwizera kwanyu, kandi uko kwizera kurusha igiciro izahabu ishira naho ivugutirwa mu muriro ikaramura, kuze kuboneke kuri nishimwe n'ubwiza n'icubahiro mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. Amen. Aha hantu twese turahatahuye. Dusomye muri Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa 6 n'uw'indwi ngo ibyo murabinezererwa cyane naho ubu ari gihe gito mubabazwa. Kubera iki none umuntu ashobora kuvuga ati jewe maze imyaka 40, kandi ni kubera iki Bibiliya ivuze ngo naho ari gihe gito tubabazwa kandi navukiye mu mageragezwa nkaba ndayakuriyemwo? Yes, ni gihe gito muri ubu bugingo, ni gihe gito kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo imbere y'Imana imyaka 1000 iyibona nk'umusuyu umwe. Niko kandi nibikugerageza imyaka myinshi cyane ibibona nkaho bibaye mu minota mike cyane. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo ibyo murabinezererwa cyane naho bari gihe gito mubabazwa nibibagerageza byinshi, kuko bitobura kuza kugira ngo kuramura kukwizera kwanyu, kandi uko kwizera kurusha igiciro izahabu ishira. Ukwizera rero kurusha igiciro izahabu, kuko izahabu zose tubona muri iyi si zizoshirana n'iyi si nyene, ariko kwizera kuzotuma twebwe abizeye dushika kukuronka ubugingo budashira. Imana yacu ishimwe cyane. Ikigira kabiri kiravuga ngo nukugira ngo abantu abo nyene bageragezwa bakure mu by'impwemu. Nizo mpamvu mwebwe abakristo mugeragezwa mwamana amaganya y'ibigeragezo bitandukanye, ngo nukugira ngo mukure hehe? Nukugira ngo mukure mu by'impwemu. Ico ni kigira kabiri. Reka dusome mu Baroma 5 umurongo wa 3 kugera kwa 5 twumva ukuntu havuga. Abaroma 5 umurongo wa 3 kugera kwa 5 turebe uko havuga. Mugerageze kwandika imirongo ndiko ndakoresha kuko iraba imirongo itari mike nubwo nkoresha umwanya muto mu kubisobanura. Abaroma igice cya 5 turasoma umurongo wa 3 tugeze kwa 5. Tumenye havuga gute. Haravuga ngo umutwe waho uvuga ngo ibiva mu kwizera. Umurongo wa 3 ngo kandi sivyo byonyene ariko kandi tunezerererwe n'amarushwa yacu,
kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Murongo wa 5 ngo uko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutse hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Amen. Amen. Uyu murongo ndawukunda cyane. Uko kwizera dufise, uko kwizigira dufise, nubwo mubona tugeragezwa ngo ntigutetereza, oya haba namba, ngo kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Rero twihangane ibyo bigeragezo nubwo tubicamwo, izo ntambara nubwo tuzicamwo, nukugira ngo dukure mu mpwemu. Kandi iyo umuntu amaze gukura mu mpwemu, igihe ciwe kiragera, iyo yemewe n'Imana, Imana ikavuga iti mwana wanje wihanganye ibihe bihagije, igihe kirageze nawe ndagutwara iwanje kugira ngo uze guhozwa amarira warize. Imana dutabare cyane. Turabandanije ikigo cyacu uyu munsi ntikiza guteba. Icya gatatu rero kimwe gituma abantu basenga Imana bama mu ntambara n'amageragezwa, ni kugira ngo, ni kubera ko Satani yanka bakorera Imana. Satani aranka abantu bakorera Imana, agaca bateza amageragezwa, akabateza ibyago byinshi kugira ngo akunda dukure mu ntumbero y'Imana. Reka dusome muri Yobu igice cya 1 umurongo w'8 tugere kwa 12 tumenye havuga gute. Muze muri muraduza gusoma imirongo myinshi kandi turiko dukora tunyarutse. Uyu munsi hari ibikorwa byinshi cyane. Uriko arasigura mu Giswahili agerageze arababwira imirongo tuko turasoma kugira ngo nabo nyene baze kugerageza bayisubiremo. Yobu igice cya 1 murongo w'8 kugera ku murongo w'12. Umutwe waho uravuga ngo Satani ahaririza Imana kubyukugororoka kwa Yobu. Umurongo w'8 murongo w'8 haravuga ngo Uhoraho abaza Satani ati, kambanze geze ngaho. Uhoraho abaza nde? Satani. Yamubajije bari kumwe batari kumwe? Imagine. Satani araza kaduhenda, twebwe Imana turayumva iciye muri mpwemu, ariko ngo Satani yaraduzagera ku Mana. Ngo Uhoraho abaza Satani. Murongo w'8 ati, mbega witegereje umusavyi wanje Yobu, yuko atawuhwanye nawe mw'isi, ari umuntu atunganye w'umugororotsi, anyubaha akitandukanya n'ikibi. Maze Satani yishura Uhoraho ati, umviriza rero aha hantu, mwumviriza aha hantu. Imana iratwishimira ikaturata imbere y'ababi bacu, ikatuvugira, ariko Satani nawe aduza amadosiye. Reka wumve rero. Maze Satani yishura Uhoraho ati, mbega ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Murongo w'10 ntiwamuzitiriye uruzitiro rumukikije, bona inzu yiwe n'ibyo atunze byose. Wahezagiye igikorwa cy'amaboko yiwe, kandi itunga ryiwe ryagwiriye mu gihugu. Ariko fagutuma ukuboko kwawe wubike ibyo afise byose, urabe ko atazokurogotako imbona nkubone. Murongo wa 12 Uhoraho yishura Satani ati, ibyo afise byose biri mu kuboko kwawe, ariko we ku mutumba wiwe. Murongo wa 12 ngo ariko we ku mutumba wiwe ntuze umukoreko. Nuko Satani acarasohoka ava imbere y'Uhoraho. Mana dutabare cyane. Imana ariko yishimira Yobu imbere ya Satani, imbere y'abansi bacu. Imana iratwishimira ikadushimagiza. Ariko kubera ko Satani abona ubuzima turiko turacamwo, niba ufise imodoka 3 Satani arabibona, niba ufise igipangu Satani arabibona, ufise abana benshi Satani arabibona, ufise amafaranga menshi Satani arabibona. Acha yishura Imana ati, mbega wibaza uri kurabwira abo bose uri kuravuga, aba bantu uri kuravuga, abapasiteri, abajene, n'abadiakoni, wibaza aba baririmbi n'abasenzi bakubahira ubusa? Raba ibyo bafise ukuntu bingana.
ibi byose bibakuye ko kabiheregeteza tayari buca bakorogotwako. Umve rero Imana igaca ivuga ati okay, niba koko kubera iz'umutima wawe ukumeze wewe musenzi uri ngaha, we muririmbyi uri ngaha, we munyeshengero uri ngaha, we mpasteri, we mudiyakoni kazi, we mujenama n'izindi nzego zitandukanye ntiriwe ndavuga. Kubera Imana ibona muri wewe, irazi imbuto iri muri wewe agaciro ifise, igacivuga kubera irazi neza nubwo ibyo ufise byose byo kuvako ntabwo uzoyivako. Igacibwira Satani toke ibyo byose afise ndabiguhaye kububasha ubikoresha ibyo ushaka. Wowe ufise imodoka zitatu ukabona imwe iturikijwe n'iyindi ramenetse na insurance wagenda kuraba ngo yaraheze, aho nta kurihwa birimwo ya. Wowe ufise igipangu kigategwa na nyamugigima kikazoba ngo kako kirindi mukira hasi ngo bizogusabwa gusubiramwo inzu kuyubaka uhereye ku mushinge nawe amafaranga ntugira. Ugaca usanga ibyo ufise byose bigebera guhombera kugira ngo ukunde usubire inyuma wiganyire ugere muri ya mageragezwa kuko uri umusenzi. Ariko kubera kuzi neza ko wavuye mu nda ya mama wawe uri gusa, eshengero gyendi gusa none, ariko mva mu nda ya mama nari gusa kandi ninanasubirayo nzogenda ndi gusa, zose bazokurako bafate ko rutambara bita isanda gwera ariko bapfukisha ikicyondo baje kurunda muri yanzu y'imetero zingahe, imwe kuri zibiri bace bigira. Urumva ngo Imana imugati byose ndabiguhaye ko basha gende biko, ariko umutumba wiwe ubugingo bwiwe ntukoreko. None ayigeze bumva yo buyigeze yidodombera Imana n'iryari? Yewe navuye mu nda ya mama nambaye gusa kandi ndasubiyeho nambaye ubusa, sinagiye Imana yacu rihabwe icyubahiro. Satani baratsinzwe, natwe tumutsinde Satani kuko ntagoye gutsindwa, ahubwo tugwiza imbaraga zo gusenga. Reka turabe icya gatatu. Icya gatatu twakivuze ni kubera ko Satani yanka abakorera Imana. Icya kane ni ukugira ngo buzuze umugambi w'Imana. Abasenga Imana niba turiko turaraba, ni kugira ngo buzuze umugambi w'Imana. Yakobo 1:2 kugera kuri 4 havuga gute? Turiko turasoma tunyarutsa mu ntunge. Yakobo 1 murongo wa 2 n'uwa 4. Turebe uko havuga. Hafise umutwe uvuga ngo ibyo kwizera no kwicisha bugufi. Umurongo wa 2 ngo mwiyumvire ko ari ibyo kunezerererwa rwose bene data nimwagwa mu bibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko ibigeza ukwizera kwanyu bitera ukwihangana, ariko kwihangana gukwiye guhingura igikorwa cako ngo mubone gutungana rwose muhinguwe mudahagije na kimwe. Abantu rero dusenga kandi twageragezwa twihangane, tumaze kwihangana uko kwihangana rero kuzohingura igikorwa cako, bityo rero cyo tubona gutungana imbere y'Imana nuko tudahagije n'ikintu na kimwe. Satani niyagutega umutego akabona ntaco wakugize, akagutega n'uwundi akabona ntaco wakugize, azomaramara. Imana dutabare cyane. Tugende ku gice gira gatatu. Yagishaka abakristo bo muri Bibiliya none kubera iki nabo bagize intambara n'amageragezwa. Ego basi tuvuge twebwe abo mu iki gihe, reka turabe mbega hoba hari abakristo Bibiliya yavuze, nubwo tutari burabe benshi ariko benshi turabazi, ariko turaraba bake cyane. Hoba hari abakristo nabo bo muri Bibiliya yishingira ntayata abantu nabo baraciye mu bigeragezo. Reka turabe. Hano turavye intumwa y'Imana Paulo yahuye n'ibigeragezo byinshi cyane, ariko yabaye nka Cagisuma cyari kibambanywe na Yesu. Umwe niho yavuze ngo none
mesiya ngo niwikize natwe dukize. Aho rero ni umwe rero yarafise ububi mu mutima wiwe, ububi butokwigera buharigwa n'umuzi n'umwe. We ko wigira umwana w'Imana ikure ku musaraba natwe dukureko. Mugenzi we niyo yamwishete, we ntuzi no gusonera Imana kandi ukiri urubanza rumwe. Ati tweho turiko turishura ivyo twakoze, ariko uyu wewe hana kimwe azira. Aca asaba Imana, asa umwami Yesu uti uranyibuka aho uzozira uri umwami. Yesu ijambo yamubwiye gute? Yambwiye ati sinzokwibuka kera, uyu munsi nyene, uyu turabana muri paradizo. Uyu munsi turabana muri paradizo. Bwana Yesu asifiwe. Haja turi kumwe. Uyu munsi nyene turabana muri paradizo. Rero Paulo nawe nyene igituma ngo yariko arishura, Paulo bwa mbere yahoze yitwa nde? Sauli. Yakoze ibibi byinshi umurengera, ariko haragera igihe afatwa mpiri. Afashwe mpiri rero, nubwo yafashwe mpiri agatangura gukorera Imana, umugani w'ikirundi ngo akebo ugeramwo niko nawe uzogererwamwo. Nawe acaracunaguzwa, arakubitwa byinshi. Reka turabe mbega Bibiliya ibivuga kwiki kubijanye na Paulo. Niba nawe yo barakorewe nk'ivyo yahoze akorera abandi, reka tubirebe. Dusome murinde. Oya. Tugiye gusoma mu gwa kabiri rw'Abikorinto, igice cya 11, umurongo wa 24 tugere kuri 28. Turebe uko havuga. Ugwa kabiri rw'Abikorinto, igice cya 11, umurongo wa 24 kugera ku mirongo 28. Hafise umutwe w'amajambo uvuga ngo amagorwa n'ibyago Paulo yaciyemwo. Nawe unyumvire, umuntu yahora biteza abandi ageze aho yandikwa muri Bibiliya ngo amagorwa n'ibyago nawe yaciyemwo. Reka dusome ku murongo wa 24 turebe ukuntu havuga. 24 havuga ngo abayuda ibihe bitanu bankubise ibimoko 39. Ibimoko cyari igikoni kinini cyane kimeze nk'igikozwe mu muzenga w'inka. Murabona ukuntu ubugira uku rero barugukubise, aho bakubise rimwe harabyimbuka, bakubitamo kaje hagahwama, bakubitamo hagaca habyimbamwo amazi. Rero sasa basubijemo ni paso, ibikomere bigaca biza. Rero umurongo wa 24 havuze ngo abayuda ibihe bitanu bankubise ibimoko 39. Ibihe bitatu nakubiswe ingage. Je kikintu ingage ntaco nzi, keretse ndakibaje umutama wanje. Urugage uranyumvira? Migano ukoba mu migano barasatura imigano sinzi ko zicari cyo. Ya imigano ndayizi. Bijya n'ibyo basaturamwo bagakora udushishwa twavyo hanyuma two bagira mu ngage. Rero urumva kubera biba bifise inkombe yani ingembege barugukubise gutya rurandura. Shengero ingage ngo ni kimoko gikomeye cyane kandi kibi cyane. Rero hano Paulo avuze ngo ibihe bitatu nakubiswe ingage. Igihe kimwe natewe amabuye, ya mabuye batera Stefano nawe ngo yaratewe. Ngo igihe kimwe yatewe amabuye. Ibihe bitatu ubwato bwaramenekanye. Naraye mwidamba nirigwaho, nari mu ngendo kenshi, mwirinde ry'inzuzi, mwirinde ry'abambuzi, mwirinde ry'ubwoko bwacu, mwirinde ry'abanyamahanga, mwirinde ryo mu bisagara, mwirinde ryo mu bugaragwa. Ubugaragwa hahandi hatagira amazi, ntihabe n'ibyo kurya, ntihabe n'agatutu.
nuko ngo mwirinde ryo mu kiyaga, mwirinde ryo mu bigira bene data, babandi bigira abana b'Imana atari bo, naho kumbe ku murango baraza mugakora igikorwa cy'Imana, mwatandukana bacabaza kukuvuga ati kana kameze uku nuku nuku, kandi mwari kumwe ngaha, abo ngo nabigira bene data atari bo. Hanyuma umurongo wa 27 ngo mu butame no mu bucumukure ndara amaso kenshi, ngira inzara n'inyota, mara ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. 28 ngo kandi ntarinza kuvuga ibindi, hari kinza kuko bukeye. Icyo kintu kimuza ko nawe kikuze ko mu izina rya Yesu Kristo, ni umwitwarariko w'amashengero yose. Nawe umwitwarariko wo kwitwararika ubwoko bw'Imana, igikorwa cy'Imana bikwame kibihe byose. Reka tubandanye, tugiye guhava turangiza. Abagira kabiri bageragejwe n'abigishwa, barahagaritswe, barakubitwa, bagirwa ibisuma n'ibindi bibi byose byakorewe abigishwa. Abigishwa ba Yesu intumwa 12 zakorewe ibi byinshi, nta kuri Rwanda dodagura ngo mare. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa 5:42 tumenye havuga gute. Mwe muri ko murandika ku munsi w'Imana hari examen imbere yuko jambo ry'Imana ritangura. Ibyakozwe n'intumwa igice 5 dusoma umurongo wa 40 tugere 42. Haravuga ngo baramwemerera, maze bahamagaje intumwa barazitonagura, barazihanikiriza ngo ntizize zigishe mu izina rya Yesu, maze barazirekura. Aha ni intumwa za Yesu Kristo zariko zirigisha ijambo ry'Imana, nyuma barabafata babashira mu ibohero, barabafunga kugira ngo babarekure, baha kondisiyo. Barababwira ati rero turabarekuye, ariko tubasabe ntimwongere kwigisha ijambo ry'Imana mu iryo zina rya Yesu, ntimwongere. Mbega barabikurikije? Reka turabica ijambo ry'Imana rivuga ko niba koko barakurikije iyo nama, ngo ntimwongere kwigisha, ngo bace bagira gute? Bazirekura. Umurongo wa 41 ngo nuko bava mu maso y'abanyekombe banezerejwe nuko bemerewe guteterezwa iryo zina. Imagine ngo bakimara kuva aho hantu baranezeriwe cyane no kuba bazize izina rya Yesu, bakaja mu gasho, ishengero ribibona, bose babiraba ariko bazira izina rya Yesu. Matayo 5 umurongo ntavuze, muze kugenda muhasome, menga ari ku murongo w'10 ngo namwe muzoba muhiriwe aho bazobaremananiriza ibibi byose babahoye iryo zina rya Yesu. Namwe muzoba muhiriwe mubabahigwe babaremananiriza ibibi byose ariko bahoye izina rya Yesu. Kuriko bakuremenaniriza ibibi byose utakoze, bora bakuremeka ibibi byose baguhoye umwami Yesu, nawe nguzobura umuhigwe. Nabo rero ngo baranezerewe cyane, baravuga bati natwe uyu munsi tugiye kuri social media. Hobaye kuri uyu munsi bo bashize kuri TikTok, bo bashize kuri Snapchat, bo bashize kuri YouTube live, nuko n'ayandi ma social media ntavuze, n'ama Facebook yose bakabashirako bose babire, bakavuga ati laba bwa bwoko bwitwa abakristo tiraba. Ariko ngo baranezerewe, baravuga bati turamenyekanye rero ko tuvuga ubutumwa. Reka turabe niba koko barahagaritse icyo gikorwa bakabivamo, ngo nuko bakorewe ibi. Ngo nuko bava mu maso y'abanyekombe banezerejwe nuko bemerewe gutetererezwa iryo zina. Umurongo wa 42 ngo kandi iminsi yose mu rusengero no mu mihana ntibahorereza kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu ko ari we Kristo. Kandi iminsi ingana gute? Yo, shengero rasinziriye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Cyenze ngo mwasinziriye. Umurongo wa 42 ngo kandi iminsi yose mu rusengero no mu mihana, mu bantu batuzungurutse, ngo ntibaboherereza, ngo ntibagira gute? Ntibahorereza
ntibigeze bahagarika kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko ari we Kristo. Ntibigeze bahagarika icyo gikorwa, nubwo babakuye mu gasho bababwiye ngo ntimuze mwongere kuvuga iryo zina. Ntibigeze bahagarika. Mu rusengero baravuga, mu mihana bakavuga, uwo bahuye bakavuga, nuko baravuga ubutumwa bwiza. Nawe rero genda ukora uko nyene, ntutinye amageragezwa, kuko niyo bogukubita ugapfa uzize igikorwa c'Imana. Hahigwa abapfa bahoga kugororoka. Ico gihe Imana izoraba igikorwa wariko urakora, usange urose ubugingo budashira. Reka tubandanye kandi tugiye guhava turangiza shengero mwihangane. Rero abantu Uhoraho yatoranije nimuhumure, kuko muri Yesaya 49 umurongo w'7 havuga ngo uku niko Uhoraho agize, umucunguzi wa Isirayeli, uwera wiwe. Abwira umwe abantu bakengera, uwo ihanga rya nkurunuka, umushumba w'abaganza, ati abami bazobiraba bahaguruke, bo n'abaganwa bakome amashi. Kubw'Uhoraho umwizigirwa, niwe wera wa Isirayeli yagutoranije. Amen. Ariko murumvise iri jambo, Yesaya igice ca 49 umurongo w'7. Tugiye guhava dusozera. Yesaya igice ca 49 umurongo w'7 niho twasomye. Havuze ngo uku niko Uhoraho agize, umucunguzi wa Isirayeli, uwera wiwe. Abwira umwe abantu bakengera, wa wundi birirwa baratuka ngo n'umurozi, wa wundi birirwa baratuka ngo n'umupfumu, wa wundi birirwa baratuka ko ari umwambuzi. Umwe abantu bakengera bakabona ko atacamaze, ariko imbere y'Imana ari uw'agaciro. Ngo bamubwiye gute? Umwe abantu bakengera, uwihanga rya nkurunuka, umushumba w'abaganza, atabami n'abami bazobiraba bahaguruke, bene abaganwa bakoma amashi. Ngo kubw'iki? Kubw'Uhoraho umwizigirwa, niwe wera wa Isirayeli yagutoranije. Uyu munsi ndifuriza ishengero gutoranywa n'Imana. Uyu munsi ndifuriza umugabo ari hano, umugore ari hano, umukobwa, umusore ari hano, umwana muto, gutoranywa n'Imana. Nubwo badukengera bakadufata nk'aho umenga ntacyo tumaze, ariko imbere y'Imana iyo yagutoranije uba ari uw'igiciro gikomeye cyane. Amen. Hari ibyo dukeneye kwibuka rero mu ntambara n'amageragezwa. Hari ibintu ukwiye kwibuka. Tugiye gusozera ku mirongo mikeya cyane tube turangije. Hari ibintu ukwiye kwibuka. Imana ntabwo yigera iduhama. Reka turebe Abaheburayo 12:6-8 turebe havuga gute. Turebe icyo dukwiye kwibuka ni giki. Abaheburayo, igitabo c'Abaheburayo igice ca 12 turasoma umurongo wa 5, turasoma umurongo wa 6 tugeze ku murongo w'8. Haravuga ngo umurongo wa 6, kuko Uhoraho, haravuga ngo kuko Uhoraho akunda ari wakangira, kandi aramagura uwo yemera wese ko ari umwana wiwe. Wewe rero ugeragezwa, wewe wama mu bibazo bitandukanye, humura. Ijambo ry'Imana rivuze ngo kuko Uhoraho akunda ari wakangira, kandi aramagura uwo yemera wese ko ari umwana wiwe. Murongo w'7, ico mukwiye kwihanganira nugutozwa indero nziza Imana ibagirira nk'abana bayo. N'umwana ki adakangirwa nase,
ariko namba mudakangirwa nk'icyo abandi bose bakorerwa ngo muri ibi byagwa ntimurubura bwayo. Twebwe rero turi abana b'Imana, niba ibigeragezo biriko biratuzako, biriko biradushira mu kugororoka, dukwiye kubyemera tukihangana, kuko nukugira ngo tuve muri byo dukomeye. Kuko ikorasi ivuga ngo, hari korasi ivuga ngo intambara zitabayeho wovuga iki? Wovuga ko wagwanye uruhe rugamba? Iyo korasi murayizi gashengero. Intambara zitabayeho ntacyo twozokwireguza imbere y'Imana. Niba uzobona bazokwambikwa garade kubera ko banesheje ibigeragezo byinshi baciyemo. Ntuzubone umuntu yambitswe amapete ngo wibaze ngo yayarose uko gusa. Yaciye mu ntambara nyinshi, yakwezwe mu mahwa kenshi, yaciye mu myobo myinshi, yikoreye amasanduku y'amasasu menshi, arose garade kuko yayikoreye. Reka intambara zitubeko, twihangane, amaherezo tuzonesha. Tugiye kurangiza ngo Imana igira gute? Iratugwanira. Muri Kuvayo 14 umurongo wa 14 niho hari umurongo muto cyane uvuga ngo Uhoraho niwe agira ngo abagwanire, namwe nimwinumire gusa. Ibyo byavuzwe ryari? Byavuzwe igihe Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa kwa Farawo, hariya iwabo w'ubuja, iwabo wo kwikorera amatafari, gufyatura amatafari, bihano bikomakomeye. Ico gihe rero bariko baragenda, bageze ku kiyaga gitukura, babona ikiyaga kitagira iyo giherera hirya hino imbere. Nuko baravye hirya babona imisozi isumbura urusengero nk'inshuro 8 hirya no hino hose. Baravye inyuma babona ingabo za Farawo, amacumu n'imyami n'imiheto n'ibindi bigwanisho bikomeye. Batakambira Mose, baravuga ati Mose, kubera iki wadukuye hariya ukaza kutwicira ngaha? Kubera ko utatugumizayo raba tugiye guhonera ngaha? Mose atakambira Imana. Imana niko guhantuzeya kubaha uyu murongo. Yabahaye uyu murongo uvuga ngo Uhoraho niwagira abagwanire, namwe nimwinumire gusa. Natwe ishengero ry'Imana nitwinumire gusa, nubwo tugeragezwa, nubwo duterwa uburozi kenshi, nubwo babudutamika kenshi, nubwo babutongera mu miyaga kenshi, tukabibwirwa ati uburozi ubu n'ubu bwaje. Mbere hari nubwo duherutse kuzura bwati haleluya shengero ry'Imana. Hariho nubwo bateze bw'ingoro y'Imana, ariko Imana ireba ibyihishijwe, iratubwira ngo iyi ngoro irahumanye, nimugende muyihumanura hanahana. Turagenda turabukurayo. Ababubonye ngaha bwari buteye ubwoba cyane. Hari nubwo twakwiye mu mazu yacu, muravyibuka. Imana igari dukoresha ibitangaza bikomeye cyane kubera twabanye nayo. Ntitugira ubwoba rero, ntitunyiganyige, hari Imana itubonera byose. Reka turabe, tugiye kurangiza, tugiye gusozera ku mirongo mikeya cyane ngaha ndiko ndabona imbere yanje. Amageragezwa rero saa y'ibihe byose, ubwa kabiri kw'Abikorintho 4:16-18. Amageragezwa saa y'ibihe byose. Wowe uri kurageragezwa wihangane. Abikorintho ba kabiri 4:16-18. Abikorintho ba kabiri 4:16 kugera ku 18. Niho havuga ngo amarushwa nay'igihe gito. Haravuga ngo nico gituma tutihebura, ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arabora, umuntu wacu w'imbere yama ahinduka musha uko bukeye. Kuko amarushwa yacu ahwahutse yakanya ka none yiyongeranije cyane kudushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Natwe ntituraba kubiboneka, ariko turaba kubitaboneka. Kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba iby'ibihe bidashira. Amen.
hano hantu umurongo wa 17 havuze ngo amarushwa yacu wewe ubona ikigeragezo wikoreye nubwo ubona ko kiremereye ariko kirawahutse kandi ngo nica akanya gato ka none nubwo bitera byiyongeranya cyane ariko ngo bidushikiriza ubwiza buremereye bw'ibihe bidashira. Murongo wa 16 rero ngo nico gituma tutihebura naho umuntu wacu wo kuri urukoba uyu mubiri twambaye bene data nubwo wuzuye ingorane ariko nubwo uri kurabora ngo umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Yesu ari Getsemani kubera ko yari yavukiye muri iyi si nawe nyene uyu mubiri wari ufise intege nke ariko ijambo rikomeye cyane ariko arasenga ngo umutima urabikunze. Iri jambo ngo umutima urabikunze uciye ujana n'iri nyene dusomye ngaha ngo umuntu wacu w'imbere wewe rero yamahinduka musha uko bukeye. Wewe rero uyu mubiri w'inyuma uri kurabora ubwira uti ibi bigeragezo ntibibi byo kuntandukanya n'Imana ahubwo bibi byo kunyegereza n'Imana kugira ngo abansi bawe iyo baguteze umutego ntabwo bakuja kure yawe oya haba namba. Reka rero dusenga Imana tuvuga tuti uhoraho we duhe kuramiriza urugendo kandi mu bigeragezo batugerageje utubera ikiraro ni watubera ikiraro tukirenganira ico gihe umuntu yaduteze umutego kubera ko yama ari hafi yacu bitebuka azodukurikira arabe ku mutego wadushibukanye kandi ni yadukurikira azohitanwa na wa mutego nyene yaduteze kuko twe tuzocaho turengana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Azohitanwa n'umutego wiwe yaduteze kuko twe ubwoko bw'Imana tuzocaho turengana tuzocaho tugenda. Tugiye kurangiza abasenga Imana rero nubwo twama mu ntambara n'amageragezwa ntibivuze ko Imana iba yadutereranye ya namba ahubwo nuburyo bwo kudukuza nuburyo bwo kudukomeza nuburyo bwo kudushikana ku bukristo bushitse kandi ubwo bukristo bushitse bugaragarira mu kwizera Kristo n'umwana w'Imana no kumwamamaza hirya no hino kugira ngo isi yose ibimenye. Nubwo amageragezwa ni menshi rero uhora haraduhumuriza akatubwira muri Zaburi 34 umurongo wa 19 ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi. Davise umutama wanje ngaha iri jambo arakunda kurisoma ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose. Shengero ry'Imana Chigwa cy'uyu munsi kirangiriye ngaha. Twariko turabira hamwe amajambo avuga ngo ni kubera iki abantu basenga Imana bama mu ntambara n'amageragezwa. Twize ibintu byinshi bitari bike. Sabe mwe mwanditse kuko ku munsi w'Imana hazoca ikibazo. Tureba abantu babitse abantu bakurikiranye ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Nigihe cacu, nigihe cawe, nigihe ciwanje cyo kumenya ati mbega izi ntambara namamwo koko zaranteye ubwoba zituma mva ku Mana. Niba waravuye ku Mana ni segonda naritoya mu mutima wawe kugera igihe mbere wo kwimvira ati jewe aho ngeze ngeragezwa gamana ndabihagaritse byose nisubiriye mu byaha ukaba warageze kugo gwego. Saba imbabazi Imana. Ukaba warigeze wihebura nkaho Imana itakubona wogira ngo ni wewe gusa sudire w'ibigeragezo nawe usaba imbabazi Imana. Imana ntiyagutaye ntiyaguhebye nubwo bimeze bikira gukunda. Nayo majambo y'Imana twumvise kuri uyu mwanya abayumvise mwese Imana ibahezagire.